Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV n'imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Imvugo imaze iminsi ikoreshwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye irakomeretsa imitima y'abarundi batari bake ndetse ikanagaragaza ko abaramuswa igihugu batanezwe ineza y'abarongoye. Abatari bake nabo baguma batangazwa no kubona igihugu gitwarwa n'indongozi zisa n'izitazi ibyo zishikiriza, benshi bakemeza ko igihe kigeze kugira ngo abarundi isinzi bafatane mu nda amaze bikureho intwaro y'agacinyizo, intwaro y'agahotoro, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi, aho benshi bemeza ko ibi bintu biriko birabaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje kubona umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha imvugo zo gushinyaguriza abarundi kandi agakoresha imvugo zibabaje cane ziriko ziratera abatari bake agahinda gakomeye cane. Turaza kubigaruka ko mw'idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira byinshi kandi bibabaje byerekana neza ko imvugo za Perezida Evariste Ndayishimiye ziriko zirakomeretsa abarundi batari bake. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arongera agahuma amaso abarundi n'amakungu ko ababazwa n'abategetsi barya ibiturire n'abasahura amafaranga ya leta ndetse agashaka kwerekana ko agiye kubakenyerera. Nubwo biruko Evariste Ndayishimiye ari mu bihangange by'umugambwe CNDD-FDD biza kwisonga mu babarirwa amafaranga menshi kandi mu biba amafaranga y'igihugu, benshi bakanemeza ko ari we wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi uhagarariye ibisuma bihambaye cane, ariko benshi mu barundi bakaba babazwa no kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahuma abarundi amaso n'amakungu avuga ko ababazwa n'abarya ibiturire, mu gihe bizwi neza ko ubutegetsi bwiwe bwamunzwe n'igiturire kandi bikaba bizwi neza ubunyonyezi buriko barakorwa n'umuryango wiwe, aho yifashishije abana biwe n'umutambukanyi wiwe bariko barakora amabi akomeye cane kandi bikaba biboneka neza ko igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba kubera ububegito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abarundi batari bake baranegura Evariste Ndayishimiye iyo kandi bakavuga ko imvugo asigaye akoresha ari imvugo yo gucanishamwo abarundi kandi akaba ari imvugo iteye ubwoba, akaba ari imvugo ibabaje, aho Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye akoresha imvugo yo gucanishamwo abarundi. Benshi bakanavuga ko ariyo mpamvu yemeye kujya mu gihugu ca Kongo aho ari kurwana na M23, ariko abasirikare b'u Burundi bakaba ariko barakora amabi akomeye cane ku butaka bw'u Burundi, aho bari ku butaka bwa Kongo, aho bari kwifatanya na FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje ibigwanisho, bakaba bari kwica abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Byose nyene bikaza byerekana ububegito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kandi bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye byerekana ko u Burundi bugeze ahatemba ndetse n'ingufu zikomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukoresha kugira ngo atembye igihugu c'u Burundi. Byose nyene mukaba mugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wecu ubusabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirirwa nabyo. Runani Arusha baranegura imvugo ya Evariste Ndayishimiye yo gucanishamwo abarundi. Frederic bamvuga inyumvira arongoye runani ruhurukiyemwo abarundi biyemeje guharanira amasezerano ya Arusha aranegura imvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yo gucanishamwo abarundi, aho yavuze kuri uyu wa gatandatu uheze mu ntara ya Gitega ko abarundi bose banezerewe kiretse abemeye kuba abaja b'ubutegetsi bw'u Rwanda. Biratangaje kandi birateye isoni aya majambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aravuna imitima y'abarundi batari bake kandi arateye isoni kumva yubahuka akavuga ko ubuzima bumeze neza mu gihugu c'u Burundi, mu gihe bizwi neza ko ubuzima ngaha mu gihugu c'u Burundi busa nkaho bwahagaze, aho benshi bemeza ko n'igihe igihugu cari mu ntambara bitigeze bigenda nk'uko biriko biragenda ubu. None Perezida Evariste Ndayishimiye mu kwishongora
no kuvuna abarundi akavuga ko abarundi babayeho neza. Kubw'iyo ngo iyo mvugo niyo kwiha amahoro mu mutima kubera ubukene abarundi barimwo. Abarundi bari mu bukene bukabije kandi buteye ubwoba, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we arabandanya kubashinyagurira avuga ko bameze neza kandi batekanye. Frederic Bamvuginyumvira agira ati burya mu bisanzwe abanyagihugu b'abarundi barabye ibiharaje jewe siho ndi, ariko ndumva ibihari mu gihe bosanga ibyo mvuga bidahari bazompinyuze bambwire ko ibyo mvuga atari byo. Barambarira ko igitoro atakiriho, amazutu atayo, ko ibinyobwa bya Braludi bijanwa hanze kandi byarasiguwe n'urongoye Braludi ko bija hanze kugira baronke amafaranga y'agaciro. None ibyo byose wabikoranya wosanga abanyagihugu banezerewe koko nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangaje. Uwoba anezerewe yoba ari uwuri kumwe nawe, ariko nawe nyine arabona ko ibintu biriko biragenda nabi cane kandi biriko birateza ikibazo gikomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Frederic Bamvuginyumvira avuga kandi ko imvugo ya Evariste Ndayishimiye yari ikwiriye kuba ari imvugo irimwo imigambi, akamenyesha abarundi aho igihugu kigeze n'ibyo ateganya gukora. Agira ati maze iminsi nkurikirana imvugo ya Evariste Ndayishimiye akoresha, muntu aribaza kuki avuga uko. Mbega nta migambi yo kwerekana abanyagihugu ko tutumva imigambi ashikiriza, imigambi myiza, ko tutumva ashikiriza abarundi atari uyu munsi tuvuye aha tugeze aha, turiko tuja aha. Ayo majambo akwiye kuyagabanya akavuga imigambi igihugu gifise kandi akavuga n'ico ariko aramarira abarundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko abarundi bose banezerewe, abatanezerewe nabo nabemeye kuba abaja b'ubutegetsi bw'u Rwanda, nk'ari kuri uyu wa gatandatu Igitega ku munsi mukuru wahariwe abakenyerarugamba, umuhari w'abakenyezi wegamiye umugambwe CNDD FDD, umugambwe umaze imyaka myinshi upfukamye mu nda abarundi, aho benshi bemeza ko ingorane zose abarundi barimwo uyu munsi zose zaturutse ku begito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uburundi bwiteguriye kuzofasha ibindi bihugu mu myaka iri imbere, niko Evariste Ndayishimiye yavuze. Ibyababaje abatari bake kandi benshi bakavuga ko ibintu biri kuvugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ukushinyagurira abarundi ku rugero rukomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye aributsa abarundi ngo batahure ko Burundi ari umurima wa Edeni. Birababaje kandi birateye ubwoba kubona Perezida Evariste Ndayishimiye agumya gusubiramo ko Burundi ari umurima wa Edeni mu gihe abarundi bariho nabi cyane kubera ubutegetsi buwi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraye asubiye kwibutsa abarundi ko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki kandi ko Burundi ari umurima wa Edeni. Gusa shetani yatumye abarundi bibagira ko Burundi ari umurima wa Edeni. Ibi yabivugiye mu gisabisho cyo kuri uyu w'Imana twaraye turangije mu ishengero ya Methodiste, aho nyine yavuze ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, akavuga ko Burundi ari umurima wa Edeni kandi akavuga ko abarundi baretswemwo amashitani, ibifatwa nko gusuzugura abarundi ku rugero rukomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati turabandanya kuganira urugendo turi kumwe n'Imana. Burundi ni igihugu c'isezerano cyasezeraniwe abarundi, igihugu Imana yonyine yibiye akabanga ba sogokuruza, irababwira yuko ari igihugu c'amata n'ubuki. Rero niyerekwa iridasanzwe Imana yagiriye abarundi kubona bitwitiranya n'igihugu ca Kanani. Shetani ntiyashoboye kwemera ko Adamu na Eva banezererwa uwo murima, natwe nico gituma muri iki gihugu twahuye n'ibyago ngo ntitunezererwe. Ategereje ko haza mutima mweranda avugira mu barundi yuko Uburundi ari umurima w'Imana. Twese duca tubona ko Imana ariyo ifise ikibanza ca mbere. Kuva iyo ngingo abarundi bayifashe, murabona ko igihugu gihinduka buri munsi. Nico kintu ca mbere kitwereka ko iki gihugu ari umurima wa Edeni.
Perezida Evariste Ndayishimiye yahamagariye kandi abakirisitu kuza barasoma ijambo ry'Imana kugira batahure ibyanditswe. Yagize ati iyo tuvuga ko Burundi ari umurima wa Edeni, za murasoma ijambo ry'Imana muzobisangamo. Imana imaze kwirukana Adamu na Eva yaciye izana abamarayika bafise inkota z'umuriro kugira bahakingire. None ko hari ku isi hari amajahe, igituma mukekeranya ni ukubera iyo wamaze gufatwa na shetani ntusubira kwibuka ibyo urimwo. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi nka bose bafashwe na shetani, ariyo mpamvu batemera ko Burundi ari Edeni. Abarundi batari bake iyo bumvise iyo mvugo ntibahumuriza kubera ubuzima barimwo uyu munsi, kuko ubuzima butera buzimba cyane mu Burundi, aho ubu igitoro cyasubiye kubura, amafaranga y'agaciro akaba umuzi wibuye, umuyaga nkuba ukaguma ucikagurika, ibiciro mu masoko bikaba byarazimbye cyane cyane mu gihe amikoro y'umunyagihugu adahinduka. Isukari nayo yaravuze. Rero bamwe bakavuga ko Burundi ataho bihuriye n'igihugu c'amata n'ubuki canke umurima wa Edeni, ahubwo ko Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye afata abarundi nk'ibijuju, ariko icyo atazi nuko umurundi aguheza agutwengera, kandi nuko azi ko umurundi byanze bikunze atajya yemera kugumya kuzirikirwa amaboko imugongo. Abarundi batari bake bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibuhushane muri Edeni. Ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatatu 2024, Perezida Ndayishimiye ati jewe hari igihe mpora nibaza nti mbe umunsi igihugu kizogira zero bizogenda gutera? Turi ibinebwe, nibyo igihugu cari gifise turabinyonora, tugasaba yanga kandi tukiba itunga ry'igihugu. None umunsi igihugu cyageze kuri zero y'amafaranga y'amarundi bizogenda gute? Tuzoca duhunga twese? Tuzohungira hehe ko ntaho dufite ho guhungira? Haciye iminsi ibiri gusa ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu 2024, Perezida Ndayishimiye ati ubu harageze rero ko natwe dutanga. Ndabona Uburundi butakigurana, butagisaba imfashanyo, ahubwo aribwo butanga imfashanyo. Ndabye umuvuduko tuvututse ko ubu tugira dutere imbere. Abarundi bose ubu baranezerewe. Umurundi atanezerewe ni wa murundi yemeye kuba umuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyine ajingirwa. Barya bari imbere y'ubutegetsi bw'u Rwanda nibo bonyene bajingirwa. Nkora mbona abandika ku mbuga ngurukana bumenyi, abarundi bose bandika nabari mu buja bwa butegetsi bwo mu Rwanda. Ubwo imizabibu yo muri Edeni ntitanguye kutubangamira, ni gute ku wa kane tubona deni yegereje ku mafaranga zero y'u Burundi kubera ataco duhereza iminwe, ariko ku wa gatandatu tukaba tutagikeneye imfashanyo, ahubwo tukaba tugirize igihe cyo kuzitanga. Koko abarundi bose baranezerewe? Koko abatari mu Rwanda baranezerewe? Ibi byose biraza byerekana ko ari bwa bujanja n'ubuswahili Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza, aho yavuze ko ari umuswahili kandi akavuga ko afise ubujanja bwinshi. Benshi rero mu Barundi bakaba babona neza ko ibyo yavuze ariko arabyigaragariza abarundi kandi ko ariko arabishira hanze. Ibi nyine bikaza byerekana ingorane ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Naho umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yemeje ibyavuye mu nama y'umurwi wiyonkoye ku murongozi bwa Rwasa mu mugambwe Seneri. Martin Niteretse yashimangiye ko Seneri kuva ubu arongowe na Nestor Girkwishaka. Ku bwa Rwasa abategetsi bugaye inzira ku kajagari mu gihugu. Rwasa avuga ko abategetsi buguruye akajagari mu gihugu kandi gashobora gusubukamo intambara. Akaba yateguje ubutegetsi bwa CNDD-FDD ko ibizaba byose bazabyirengera, kandi akaba avuga ko byanze bikunze abakugize uruhara kugira ngo umugambwe Seneri usambuke bazabigiramwo ingorane zikomeye cyane. Rwasa akaba yatanze ubutumwa bukomeye cyane, kandi ubutumwa bwerekana ko umwanya n'umwanya intambara ishobora kuba mu gihugu c'u Burundi. Aho amakuru adushikira adahumuriza, hari amakuru avuga ko byanze bikunze Rwasa yaba ariko arategura ikiroberi gishobora kuza kirwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kandi igiteye ubwoba ni uko umushingamateka Rwasa akunzwe n'abarundi batari bake, aho benshi bavuga ko
aho azajya hose n'aho yasubira mu ishamba bazamukurikira, mu gihe abandi bamusaba ko yategura uwundi mugambwe ukaba umugambwe wa mbere ukomeye mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko n'ubundi seneri yariyo ya mbere ikomeye mu gihugu cy'u Burundi, kuko benshi bemeza ko ubutegetsi bumwambuye impapuro butamwambuye abanywanyi, kuko naho yakitoza ku giti ciwe azabatsinda byanze bikunze. Ikintu gikomeye bakora ni ukumugandagura, ariko nabwo niba mugandagura abarundi ntibazihangana, noneho bazabashize iherezo ku butegetsi bwabo. Ni amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tukaba turi buze mu kanya kari buze tubaha izindi nkuru zihambaye cyane zirebana n'ibiriko birategurwa na mushingamateka Rwasa, harimwo no gushinga ikiroberi gishobora kuza gihindura ibintu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije bakunzi bacu.